maze tacha tugaza tubarira ntitwa sikibiribiri nta mukino niyo siri yadufashe miri hadukura mu mubiri biri maze bakabiri turavuga nkuko biri mu buryo bw'inkemara tubyaruka kabiri ayi Come on, ndacaza uwo ndiko ndavuga n'izina risumba amazina y'abariho bose n'ibiriho byose riri mu bubasha buzima bushobora byose bukarema byose n'izina ritekeye ibyina gakiza ka bose n'inganje ya byose iryo ryashizwe hejuru y'aya ndima zira ku bw'igikorwa cyose yakoze cyo gupfira bose ubu ngubu yiyambuye ubwiza cikicaca rikitubose maze carapfa ubu ngubu yarabambwara hambwara zuka mu gishingo cyacu n'iyabagisubira gupfa ngo yikuri ntama uwo arenze ubwenge n'ubwenge wenyene ubwiwe niwe no kwituma umugende w'ubwami bwiwe muco wagakiza imana yatanze ku bantu biwe kunengesera kose kw'imana iganje bihe erega yabihereje ku musaraba arabira abatindi bikwiye ko tuhaba yesunze urukundo ntiyafatiye ku bugaba kuko iyo byabivyo bari kubamba baraba yafashe zanje ntimba barizo yishirako afata imibabaro yanje yitereka ko igihano kindonkesha amahoro kimubako sanga mu mishishagu n'ingwara zikirirako kumerita agakiza na ronse ndabyita ubushobozi bw'ubuntu nagiriwe ndita icari jewe bakera kikigenda citwa gipita mu nzira rikiziga gihita Yo, what's up my people? What's up bakozi ba Flip G? Nabaramukije kandi ni MP igikoko the big dealer the game changer the baddest n'ayandi menshi ushobora kumamagara usanze mu gakino usanze muri game ndi kubona MC Blizzard behind camera mu kubereza amasanamu meza cyane yasukuye amasanamu yaryoheye ijisho kabisa akuba fans bacu ndetse no ku muziki wacu umuraperi mubona imbere yanyu n'umuraperi myiza cyane aje kubahereza bimwe mu bigize ingabire yiwe cyangwa mu bigize umuziki asanzwe akora muri kano kanya rero yibaza ari ready MP uri ready cyane gose reka tujye ku gikorwa okay wo twagiye yeah okay kubangu bwira uko ngukone ko twunze ubugeni nubwo narifise deni yantoye mu bitogora ngo sora ko wewe ni intarengerwa n'umuntu mushinga ushinze buri kindinze biciye mu ijambo yiwe yarungitse rize nico rivuze mu kumenya neza agaciro kiciye ngize by'ukuri nta n'ubundi yari gushobora kuza kwihindura icyaha mu gishingo canje nawe ariko yaswe iyi matanya n'ibimuduza yemera gushigwa hasi kugajewe nawe ukana ubunamana ijambo ndagushima mana rivuye ibyina mu mutima kuko gusura imana wagize kuba umwana w'isezerano sinanga biciye mu kwizerana sana ndaragana come on okay rap twagi okay remye vera ntega neyo mvera borekemyo buryo bwose aho ndi hose yamana nanje nyengenga every day every night every moment yashize mu kibanza nibagira icitwa makenga nagukekeranya ndamufise igihe cyose aho ndi hose nibisikana dimye ndamubude dusimvise amaganya niwe nshuti yanje yamana nanje hafi yanje mu byanze ngaduhure guhisha ubwo kwiwe ntibisaba nyiyereke eka namba kandi ntibisaba binyereke kimye gusa nuko nzi yuko nzimukunza na beat niwe muzi nubakiye ko kuboba batabizi igipimo c'urukundo rwiwe kiradenze kuko kiranyengetera nk'iyumva ukudenze kiratandukanya amagufa n'imisokoro gahoro nkumva ko zikurageze MP izina ni MP okay say P izina ni MP mozo kwishusha ariko nkaba uburyohe ariko iyo bariko baravuga Kristo kimatanye n'icari n'igikorwa cyari caramuzanye kuri inose nanje numvise MP sinumva just izina nahawe n'abavyeyi ariko numvamo n'igikorwa nahawe n'Imana gukora muri inose rap ni gikuriwe rap ni novuga ati ni ikintu ushobora kuruhukiramo ni kuri beat, ni kuri trap, ni kuri drill. Let's go. Okay.
ndinjiye hano ku by'ukuri numva nejejwe cane no kuba hano kuko ndi hano ndiko nshigira inahe mu by'ukuri ko Yesu Kristo ari hano nawe hano uri kuraba impano yeje ariko reka ndabikore uhore urore uko je mbikorana na Yesu Kristo mukiza wanjye now I'm just a wonder yarakoze ibikomeye cyane gose mana kugira mve mu bujije mazi nitwe umwana nubyo byo musaba ikiguzi kinini sana yaritanze duteramire muri byose duparamire hirya nina tugaramire niyarindiriye tutakambire niyemeye dufe no tube mu mwijima no yarashasha maraso maze cyaha tugaza tubarira ntitwa sikibiribiri nta mukino niyo siri yadufashe miri hadukura mu mubiri biri maze kwa kabiri turavuga nkuko biri mu buryo bw'inkemara tubyaruka kabiri ayi Come on, ndacaza uwo ndiko ndavuga nizina risumba amazina y'abariho bose n'ibiriho byose riri mu bubasha buzima bushobora byose bukarema byose nizina ritekeye ibwinaga kiza ka bose n'inganje ya byose iryo ryashizwe hejuru y'aya ndima zina kubw'igikorwa cyose yakoze cyo gupfira bose ubu ngubo yiyambuye ubwiza ciki caca rikitubose maze carapfa ubu ngubo yarabambwara hambwara zuka mu gishingo cyacu riyabagisubira gupfa yarekuye ijambo cyo wakera mbo murabo je mushasha cy'igitabo kigendera rivuga ngo nije wa mwana w'Imana gizuye ubumana nkana genda rukuru ubuzima civuga cy'umwana mana ubu ngubo mfise freedom je duwitegevye cyane muri kingdom yamayikina z'ubwenge mfise wisdom nifitiye kamera kimana.com jewe narafashe ingingo kandi rero by'ubuseriye nka King Kong zene nk'ibaro y'umukino wa ping pong navyo kuguma ndiko ndatambatemba hirya nino never okay mu buzima nakiriye agakiza ndindiriye nubwo kera ho kera ntegera ubwera ariko wowe ndindiriye nibo wenyene yangiriye imbabazi atantangiriye anyogesha amajaso matsangira uwera ndamwita uwanyakiriye nibo kibirengeye ngenda n'amahoro menshi mu mutima wanje ko nyemeye hakora ibirengeye ugutahura ko abantu benshi ufatiye deje ko banemye niwe mana tukaba banayikundiye oh my god gitangiye mukunzi mukuriye dupfiriye rimye risamate biba biradangiye niyibikiye kandi siko twari tubikwiriye n'urukundo rwego musunikiye gutanga umwana mu bikinege ngadupfide ati hase nuko nizeye kandi umwami n'umukiza hindura uko ntege kuko je bukuriza uyu nabo mu bunani butu y'ubuzima butegezane wana umwami wo hejuru yigaziye mu butwari bwose buhari buri hejuru y'amajuru hari kandi hari physically mu buzima gisagari igeshwa tubaye tukamera nk'ukari tukamera nk'ukari yes nk'ukari ego umva nivyo kubaho ndiho kumenya ico ndico ni assurance ya benefice nk'umukristo kandi sije nkiriho umubiri wanje ni mwemu yera wigaziye hamwe na Kristo ngiye mu nyuguti za Bibiliya ndahasanga amakuru mvuga ko haniniya ijambo ry'Imana ni kirore kijya turemika dusanisha nayo buriya ugaciro kiteremye cy'Imana kumana burya nukari igicapo cy'akamere kayo bisahama agaciro k'umwana w'Imana kumana burya nukari iyo nyene yihisha igitihisha mbega urukundo kubaho bujijwe n'urukundo kabarizwa y'Uburundi amaze kamere biruzuye MP bakunzi ba Flip G nimba hari ingabire ya mbere nteye ubwoba ni ingabire yo muji nabuze n'ukuntu nifata imbere ya kamera ngo turi mu ndere biri show MP ufise flow nziza cyane gose thank you flow nziza amwe makuru kuri Destiny FM waragiye mu kiganiro biragenda neza ku buryo bwaho hari bagushingiye imbere n'intaye ku gukora rap ukayikora mu nk'ubuzima bw'iwawe apana nk'ingabire y'iwawe rap warakoze neza ku buryo bwo wakoze ikintu gishya iminota 10 no stop iminota 10 no stop icyo kintu n'abantu bakiye bahora bagikora ngaha mu Burundi mbega flow yihuta ko tuyizi kuri Eminem ndetse n'abandi wewe flow yihuta kuri wewe bimeze gute si vya bose boni baza yuko umuntu wese afise akantu kiwiwe si ngombwa ukore nk'abandi kugira ngo ube hejuru y'abandi oya ariko ni ngombwa ube wewe nyene kugira ngo ube mu kibanza cyo hejuru abandi bishimira kubamo ego ambega bigenda gute kugira ngo rap yiwawe wifatanye n'ibindi bikorwa ukora mbega uraronka umwanya ukwiye wo gushora kwandika rap ifise uburyohe nk'ubu canke burenze ubwo doje kumva ndawuronka cyane gose ikintu yiri kuragikora ari ubuzima bwawe kiroroha ni nko kubaza ifi ati birakorohera kuguma mu mazi 24/24 ariko birayorohera kubera ko nibwo buzima bwawe donc iki kintu kiri muri jewe ndagifise compassion ndagifise
comme ingabire ariko bien sûr ingabire ntigera iba suffisant umuntu ategeza kugira andi matravail ku ruhande ategeza kubikorera kugira ngo bigume bifise uburyohe kandi arenze kigihe cyose hahandi na bibiliya bitubwira ati furura ingabire yawe fata iyo ngabire yiwawe ntuyigyorerwe juste kubera uyifise no nje gituma n'umufootballer nubwo yo bari talentuwe gute bamubwira ti ni vyiza yuko wama muri entraînement kugira ngo ugumane touche yo kudahusha mu ipoto ugumane touche yo gutanga ipasi neza ugumane touche ya esprit d'équipe donc nico kintu nagisanga ndiko ndakora c'est vrai ndabifise nk'ingabire ariko ndanabifatira n'umwanya wo kubitravail ego MP uno munsi tuve muri ubu buzima cyari tuve muri freestyle hari ibindi bikorwa ufise kuri YouTube rap di wawe mbega bihora bishika ukandika indirimbo za R&B zitari rap cyane R&B na rap ni kintu cyo kikorohera gusubira ikindi je natanguye ndi umuhapeur donc rap iranyorohera gusumba R&B ego beat igira gatatu ariyo beat tujya kurangiriza ko kino kiganiro cyacu bakunze ba Flip Gift wonda kugakingira ngaho hepfo uduhe subscribe wongere wandike muri comment iki kiganiro utanditse muri comment sindagiheza cyatubandanya gushika buci MP ari beat igira gatatu turiko turasezera canke two turangiza kino kiganiro nayo nyine urashobora gusezera abakunzi bacu ubabwira uti bye muri iyo ngabire yawe ya rap Komodi ho komodi ho MP komodi okay ntabwo buzisake kubika ntikokoriko nkukatabwo mbuza gushingire nahe Kristo nimvuga kore mu kuvuga no mu kwigisha afise ubuni nahazwa kandi atanga imigisha yitwe nahe muka mu magogwa ntaguhuga ahubwo arakubungabunga kagutunga impuhwe ziwe zamutwaye mu kutwitangira ko mwijuru batinya bikubwewe ndabinzira gikoreye umusaraba maze duga imisozi ibyo byose kubwira duhanagura amusozi none ko yabaye wewe nyene ngeragezwa arashobora kunganira abageragezwa Kristo nibwe mutwe wicitwa imbasha n'intwaza zose zirimye ijuru avuze ntizikakaza zose n'inyenyeri yo mu mutwe nzisayangana n'umunago wo kugishizi ca Dawidida okay bavuze Kristo twumva Imana mwana twumva ubuzima bw'ijuru butemba mu bana twumva umwami twumva ubwami twumva igiti cama twumva ishami rito kuma kubw'isoko ridakama erega Kristo ni intumwa y'Imana n'uwasizwe amavuta azananye ubwo bumana n'uwabitswe kuva kera nk'ibanga y'Imana n'uwemeye acika icyaha cacu ngo yigure intama uwo arenze ubwenge n'ubwenge wenyene ubwiwe niwe no kwita umugende w'ubwami bwiwe muco wagakiza Imana yatanze ku bantu biwe kunengesera kose ko Imana iganje ibihe erega yabihereje ku musaraba arabira abatini bikwiye ko tuhaba yisunze urukundo ntiyafatiye ku bugaba kuko iyo byaba ibyo bari kubamba baraba yafashe zanje ntimba barizo yishirako afata imibabaro yanje yitereka ko igihano kindonkesha amahoro kimubako sanga mu mishishagu n'ingwara zikirirako kumerita agakiza na donse ndabyita ubushobozi bw'ubuntu nagiriwe ndita icari jewe bakera kikigenda citwa gipitapita mu nzira rikiziga gihita ubu nitwa umwana kandi rero w'Imana dusangiye kamere merijana kujana yangize umuraganwa na yamana mwana ubona we ni Yesu Kristo yamfura y'Imana yamfura y'Imana okay eko yamfura y'Imana do you want it again guys reka tubashimire ku kanya mwaduhaye MP kumbure acari gihe kinini yadutegura kino kiganiro ariko nitwari bwaronke umwanya uboneka neza kugira ngo adushobore kugira ico tuvuze canke dushobore kugira ico duhaye abakunzi ba rap ndetse n'abakunzi b'umudiho MP reka tugushimire asante sana biga ingabire yawe ya rap nihe ugomba kwishikana ingabire yanje ya rap nifuza kwishikana ahantu bavuga nti Christ every day Christ everywhere donc Kristo misi yose Kristo hose aho mu bana batonya tuzomwumva Kristo aho mu bakuze tuzomwumva aho mu bubare tuzomwumva aho mwishengero tuzomwumva aho ku ma plage tuzomwumva aho mu bihugu byose tuzomwumva no kuvuga yuko ndiko ndavuga bino mwitegure kumbona ahantu hose kuri ino se hashoboka yes ego
Naka kajambo canke ibikorwa vyawe abantu bashobora kubisanga hehe nk'abakeneye kumenya byinshi kuvyerekeye wewe? Yepso ndabatumiriye abantu bose bakeneye kunkurikirana, bakeneye kudushigikira, bakeneye kujana nanje muri runo rugendo rw'ico Imana yashize muri jewe kandi nanje nipfuza kuba partage. Murashobora kudusanga ku ma platform yacu, ndavuga nka Facebook, izina ni MP, indome zibiri gusa M na P. Mugire like, mwongere kandi musharinga ama publication azoba hezagira. Ndabatumiye no kuri Instagram hose izina ni MP, ndabatumiriye no kuri YouTube channel hose izina ni MP. Eko. Bakunzi ba FreeG reka namwe ndabashimire, nongera ndababwira ati fito na subscribe, gire share, gire comment, tutibagiye ziya zindi platform Instagram, Twitter, ndetse n'ahandi henshi hose wandika FreeG TV. Uco tubona ucongera uryoherwa na bino biganiro byacu. Ni ku mudiho, ciao ciao.